Ndabaramukije amahoro y'Imana barundi kazi ndizera ko muguwe neza umwe wese aho aherereye. Ndizera ko mwaryamye mwongera muramuka amahoro kubwanje ndameze neza ndakenguruka kandi ndashima ndishimye kandi kuba kuri uno munsi uri hejuru nongeye kugiranira ibiyago namwe. Ndizera umwe aho aherereye haba muri Afrika mu karere ka EAC haba muri Asia, Amerika, Europe na Oceanie. Ndizera ko mwese mumeze neza abo baba bakitswe n'amagara mukomeze kwizera Imana iri kumwe namwe kandi ndizera ko mugiye gukira vuba abo babahuye nibiza bitandukanye naho mugire kwihangana twese niyo nzira. Hama imbere yuko ngira ico mvuze canke imbere yuko twinjira mu kiganiro cuno munsi nyezina hinge tubanze twumvirize gatoyi buno butumwa canke ano majambo yavuzwe nuno mushinga ntahe. Abarundi twikosora semuga tuje kurima amafaranga ya parcelle misa yo kuja kurima hanyuma rero jewe ndi majaka nta wuntegeka umwuga wanje jesu kurima abawujejwe barawukora nzobasigurira ingene botera imbere jesu ndejwe kurima kandi nta wumbwira ngo nime ku gahato bavyumve urima narime abandi bakora ibindi akazi karagabuye c'est la division du travail batishore une fois pour toutes. Uyu mugabo rero muhejeje kumva ku mazina yiwe yitwa Faustin ndikumana bikaba bivugwa ko arongoye ONG yitwa Parsem. Parsem ngerageje kuvuga mu majambo yose ivuga ngo paroles, action pour le changement de mentalité. Parsem ngo ni paroles, action pour le changement de mentalité. Nimba ntakivuze neza mwene Parsem Faustin ndikumana canke aho basangiye kurongora Parsem aranyihanganira. Mugabo uravye amajambo yashikirije uyu mugabo na majambo uri nk'umurundi utahura uzi neza imbona kazoza canke uzi neza ko isi yose ibayeho kubera uburimyi n'ubworozi ugashikiriza amajambo aremereye canke amajambo wewe yokwibaza ngira ni comedy canke yobaye karavuga ati reka je mvuga ibindi mwo ariko mu majambo menshi harashoye kubamwo ijambo rimwe rizima kandi ijambo ryifatiro kandi umuntu mu gutanga ubutumwa simbaka butanga riseriye naho ukwigira umusazi ugatukana ukagira ivyo ugomba vyose mugabo baravuga mu kirundi ko umusazi aravuga amajambo menshi canke akavuga nabi canke agasara mugabo agateba akagwa kwijambo. Rero mu majambo yashikirije Faustin ndikumana peu importe inzira yashikirijemwo mwabibonye imbere y'itangaza makuru nico gituma mvuza ati aya majambo kubganje nk'indongozi ivuga ko iharanira ihinduka ivyo nyene avuga ngo changement pour changement de mentalité. Sinumva ko ugira uharanira changement de mentalité guhindura ivyiyumviro canke ivyiyumviro vy'abene gihugu uzana ubutumwa buri negative ubutumwa buza kugwanya niko no bivuga je niko nabitahura buza kugwanya imbona kazoza canke ubutumwa canke message y'indongozi z'igihugu. Twama tubona akaroro ku ndongozi yacu umukuru w'igihugu nyenco bahiro Evariste Ndayishimiye ararima kandi ni kenshi yamye ababwiye mu majambo yavuze kuva ashika ku burongozi yamye avuga ati je ndarima ndasoroma ndafisa amatona nganuko kuna kuriya hari benshi vyabababaza ukazamva ngo ko ufisa amatoni nta kuntu yogira ukunuko none mwebwe amasi yo kurima leta irikira yatanga ifumbere leta yarisha ibice 70 kwijana ibikorwa mushaka ko leta ibakorera nibihe kugira muhaguruke murime. Aha ndiko ndavugana n'aba bantu bafise mentalite nk'izi za Faustin ndikumana we wabona ko clavier suri gukora imbere ya ordinateur kwambara ikote n'amakravati kuza ngaho kunenga canke kwa mufise ibintu gaya mu vyo leta ibiri kirakora niko kazi canke niyo mpano yoba afise. Mugabo Faustin ndabibutse ko ari umu economiste kandi afise n'ubundi bumenyi butandukanye wenyene yicaye hasi niyabona ino video muze kuyimuha abamwegereye mumubwira ati Fleury patriote ntiyahimbawe n'amajambo yo kuvuga ati ngo jewe sinzorima abarima barahari ngo kandi sindima ku nguvu acarangiza avuga ati ngo division du travail
nico gituma uno munsi nifashishije rino jambo uno munsi tuyage kuri aba bantu tubona ko umengo ni ndongozi mugabo dufise iyindi message canke ibindi bikorwa ziba zigamije. Ça c'est mon point de vue nukungene ndamubona nukungene nakiriye buno butumwa ni ibintu vyambabaje nk'umurundi ndavuga ati asa majambo je ubwanje Faustin aransumba mbwa majambo je sino yavuga naho no banashaka kurima naho no banashaka gukora ivyo leta yahamagariye abene gihugu gukora kuko leta itwarira twese kandi indongozi nizo ziba twarazize inzo ziba zibona ibikenewe none umukuru w'igihugu canke abo bafashanije kurongora igihugu cy'u Burundi bavuze abarundi ni muhaguruke murime aho murima harahari ifumbire twarabarihi ibice 70% nitugwiza umwimbu duhaguruke tureke kuguma turira kandi rero ikintu kibabaje numu intellectuel arazi ko hari ibintu ibitegwa bifisa amasaison arazi ko ari ibitegwa ivyimburwa bisaba ko umwimbu uduga bonye kenshi uzoza wumva iyo ibifungurwa kanaka bibuze mu maraporo batanga ngo umwimbu w'ibi bitegwa cyangwa ibifungurwa ngo warabaye muke ngo kubera ngo abahora babirima ngo bagabanije umuvuduko. Ndibuka n'igihe amajambo mwenaya Gendo mbona kari nkaya amajambo yakoreshwa mu bihe biheze agatuma abanyagihugu barengera mu makawa bakayatemagura. Yara amajambo nkaya yabereka nko kumenga ikawa nta gaciro rifise ikawa barimye bikawa bameze ukuna kuriya yara amajambo abahamagarira kwirevolta. Rero je mbonye indongoze nka Faustin ndikumana afise influence avuga kenshi urazi ko akurikiranwa surtout n'abatavuga rumwe na leta n'abarundi benshi ngaha ukumva Faustin avuze ati jewe sinzorima kurima nivyo kandi muraberera igitangaje nta liste y'abantu leta yavuze ati ngo ugende murime ntiyabwiye abashikiranganje nkuko navyumvise nundi mugabo akoresha ikinyamakuru citwa Semerera avuga ibintu biri negative gusa nawe nyene ararondera utuntu umuntu yavuze swate yaborewe swate yavuze yashavuye swate aya maspecie ya Pacifique agacazana akadebatako nawe nyeraze numva ngo ngo nivyo ngo urumva ngo nibisaba ko twese ngo turima aha mutegere neza buno butumwa canke cyo shaka gushikako. Faustin ndikumana akoresheje amajambo avuga ati hariho abagenewe kurima Jesse nagenewe kurima kandi sindima ku nguvu amajambo araremereye. Ibi ni vya bimengo nivyo kucami hari abantu bategezwa kuba baragira hari abantu bategezwa kuba barima hari abantu bategezwa kuba bagira ukuna kuriya ariko isi y'ubu kujya ngene muvuga ati leta nirabe imodernize uburemye n'ubworozi izana amamashini yo kurima canke ubundi buryo buri moderne niko nisi yateye imbere. Izi mentalite rero zakira zo kucami hari abageregwa hari abarimyi hari abajejwe kurima basombera umwami hari abajejwe kurima bazanira abanaka hari hejuru sizo izi zotuma tutagira ico twishikanye ko mu bijanye n'imbono kazoza kubera igihugu nama nabibabwiye n'abandi bashakashatsi barabikoze mushaka nama nababwiye abantu baba baragize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure ze murarondera abashakashatsi canke abagwiza tunga kwisi gombuga urabe Bill Gates uyu Bill Gates mwumva ararima afise amahegitari afise ibitara n'ibitara gende murabe Trump ararima gende murabe indongozi andika liste y'abagwiza tunga 10 canke 20 batunze kwisi batungishijwe n'uburimyi baruzuye mugo kazomba umuntu ngo je ngo sinahamagaroye kurima mugabo bo babwira ngize nka za frizone wogenda wiruka hari abantu mengo kuja munsi y'amacebe bo batahura kumengo ikintu bokora iruhande y'ubuzima bwa misi yose korora ndisira ryo bavuga ati ngo mutore inka za kijambere yari kugenda muko kubera uburimyi umengo harimo ibintu vy'ama energy bisaba inguvu canke ukwitanga kudasanzwe niho usumva umuntu avuze ati ngo jewe ngo sinzorima ntuzorime mwene data mugabo reka gutera uwo mugera wo kutarima abandi barundi ntuzorime nivyo kandi nta hantu na hamwe nabonye leta mu majambo indongozi zose z'igihugu zakoresheje bavuze ati Faustin ndikumana agenda urime canke nakagenda urime umushikiranganje wa mbere tegezwa kurima abadepite mutegerezwa nta na hamwe ba oblige ngo amazina ari cible bavuga ati ni murime aho kurima harahari twarasize imitaharo n'ikigano mperuka kubona avuga ati hari imitahari muri CRDB nimba ari CRDB nimba atari ntibeshe gende mukora ivyo mukora mwije hamwe muje mu makoperative murime meshers amabarundi mukurikirana Fleur Podcast TV isi yose itunzwe n'uburimyi n'ubworozi niyo mubonye Putin yuga imihora yabijya bita amacereale Europe yose irarira kubera Europe
bagiye kwikangura kumenya ko uburimyi n'ubworozi arizo atuzambere zituma ibihugu bibaho vyifata, baramaze kumara ahantu barima. Mu Europe nzima itunzwe na cereales ziva mu Burusiya, nimba muvyibuka. Muribuka ko na Putin yigeze kubakangisha ko agiye kugara amatwiyo arungika amaswat ingano canke ibindi bintu vy'amacereales. Uburusiya bwonyene burarima, Amerika irarima, nta hantu na hamwe batarima. Rero ngomba shike kuri iki kintu cyo kuvuga ati ngo division du travail. Division du travail twese twaravyize ku ishuri, twese twarabonye ko hari ahantu bikora n'undi mwanya bidakora. Ego division du travail ni nziza kugira abantu ntibinjiranire mu kazi. Mugabo izi je novuga ko zari mentalite za kera. Reka mbaze ikibazo kimwe Faustin ndikumana canke abandi barundi bo bafise ivyumviro nk'ibya Faustin ndikumana. Iyo ama ONG ariko aragira appel d'offre barondera abashoferi, kubera iki bavuga ati ngo nous avons besoin des chauffeurs mécaniciens. Chauffeur mécanicien. Kubera iki bashira ko chauffeur mécanicien? Ni kwera bazi ko iyo modoka nivyashike igapfa ari mu rugendo ashoboye kwidepana n'akantu gatoyi. None yo kari division du travail ko iki batangajije umushoferi bongere bangaje no mu mekanisye, kira mushoferi wese azoza jana no mu mekanisye, kira mushoferi wese ajana no mu mekanisye. Mugabo baravuga ati baraprecisa neza vyoba vyiza uwo mushoferi abaye chauffeur mekanisye kuko barazi ni atu. Rero ibintu vya division du travail mu migende ko bukebuke. Ikindi naco ngomba ndanshikirize abantu bafise mentalite nk'izo. Division du travail nivyo haraho biba ngombwa kikora kugira kumbere nikosa n'iryaba bamenye ukora iki n'uyu, ukora iki n'uyu. Ko division du travail ari sawa, umusiti ku mabanke turabona abasiti bajya ku maportaye bugurura basubira. Ujya musiti yogwara canke agashikirwa n'ingorane canke umubosi we akamutuma, umwana akareka kuja kugura portaye ngo nuko ngo ako kazi atari wagakora. Ni mu mutwe utwara parseme, sinuvu kungene uhamagarira uvuga ati ngo parole action pour le changement de mentalité. Il faut que changement de mentalité iheri wanyu monsieur Faustin ndikumana. Ibi vyumviro vya kera ngo ari abantu bagokewe kurima bagira ukunuku no saba aho urima bitakurimwo kurima vyigumizemwo. Hama barundi dukeneye kurima, tubona akamaro k'uburimyi n'ubworozi, mutureke turime. Reka kuduhamagarira kutarima kuko utarimye ntamira kandi uri mitiro ukimbura ingonera. Iyo migani yose uransumba canke arona bagukurira canke abavyeyi bacaye basokuru bo barayigucira. Kandi ikindi naco kurima sinibaza ko ari kintu cotuma wambura costume. Sinibaza ko kurima ari kintu coba kiri alerta mu bintu byose indongozi z'igihugu cy'u Burundi coba gihamagarira abarundi gukora. Sinzorima façon yabivuzemwo vrai militaire yikwita mugakiriza je sinzorima kandi amahera ya parseme sayo kurima kandi harabagenewe kurima kandi je sinzorima ku nguvu genda murime. Titimagine ibi vya division du travail birabaho. Mugabo ni vya bindi umunyene nshobora mukuru w'igihugu akunda kubabwira canke mukunda no kubibona mu bikorwa, ugasanga umushikiranganje yibagica akora kaye de charge yiwe ntumubaze, ugasanga umukuru w'igihugu ni wahagurutse agiye ku intervenir muri ivyo bintu, ugaca usanga abantu mukuru w'igihugu kumenga aboneka mu bintu byose parce que ashatse kukwereka ko wewe ico kintu ujejwe utari kuragitunganya neza. None mugumye ngo division du travail uzoca usanga n'umupranto adahari ku kazi ukora, iketo ari kurikura muri biro numero 3 uritwara muri biro numero 6 kuko atampranto ahari ngo ikete riguma ngaha kuri biro iwanje azoza ritware cankareke. Division du travail naho nyene si nziza. Kwanza abahinga mugombe mu birondera, abahinga benshi baremeza neza ko division du travail yica akazi. Division du travail ikora ikintu citwa division du travail ifavoriza ibintu bita la non flexibilité. Ukoresheje iyo formule ngo ya division du travail ituma abantu ifavoriza abantu baba ibitandara babibigatanya, baba abantu badakora, baba abantu batari chap, baba abantu batari flexible. Division du travail ituma habaho no flexibilité, bigatuma umuntu aba nk'ikintu nk'istati imeze nk'uko bavuga ati istati izoguma imeze nk'uko nyene. Nivyo uwungira wowe ushaka ko abarundi bakora. No, mu gihe utari mu biro umurima w'igikoni wazanwe n'abarundi, kaya kantu bita karima k'igikoni
mbe konzi twese tutavuka ibujumbura Faustin iwabo ntiboba batarima munsi y'urugo ka karirimbo munsi y'urugo nimba ngo mbega nyoko twaduharage nasiga ndimye munsi y'urugo twareze aho hana ho si ibintu bishasha si ndongozi ziko turabambara kwambara ibombe kwambara kugira iki no ni kugira umwimbu gwire biraryoshe kubona hoja ku isoko ku kaguriro canke ku alimentation bakakubwira kenshi uzobiraba ndazi ko maze kuvye experimenta naho byo bavyashitse ukavuga ayo majambo canke nabandi barundi bariko barashigikira canke bariko bariyumvira nka Faustin ndikumana ugiye muri alimentation ugasanga ikivunde kigugwa 5000 bwabufu bw'ikivunde umwe bwera derere umwe umota nka parfum ugasanga kugwa nka 5000 wewe ikivunde gifise muhira uratwenga urabwira abagenzi bango sha washa ngo je kwere ngo hasi ngo sindimwo kabisa kwera jaka vunde ndakifitiye muhira naririmi ugenda kuraba amamesa nk'abanyarumonge uzava ngo ikibazo cyama ukamubaza kurunga amamesa sansusi atetse ibijumbu n'ibiharага kutamwo hafi nk'inusu y'ikinju mugaye nibujumbura kubera tutenga amamesa tutijukiye kubikora tuguma twiplenya mugabo ugende ku botike irengarenga usange kumbure n'uburyo ufise ntibihuye ugaca ukakuza ufise muhira cyo gati ni uri kuratanga ratio canke ko abakozi canke abandi bantu bajejwe kudufungurira mu ngo zacu bariko baraharura ivyo basuma ukivuga gusa umunyu urahari urumva kungena umengo ni soulagement ugura imikeko iriho muri frigo kubera iki kumbura uraroba canke wa Nagato kumva hariho ikintu bita novuga ati kari sécurité alimentaire tuko bahamagariye kurima canke korora ni gender biharwa kari ni domaine ya sécurité alimentaire tubeho dufungura neza tugire access twese kubifungurwa kuko raba kirazina murundi wese afisa akarima k'igikoni afungura neza nimba ari piripiri ayitera mu rugo ipiripiri ni ikintu usoroma kigumaho nyene uguma abantu bakunda ipiripiri ngira barabizi nimba ari ka piripiri mbuzi nimba ari ka bushara klima y'igihugu cy'u Burundi canke isi y'u Burundi ni ibintu bikitamerako iyumvire rero muhira ufise ako kantu ufise isereri ni ibintu bidatwara na diametre ya 50 isereri ipiripiri ukaba ufise tuka tuntu tw'uturungo dutandukanye c'est bon ni ibintu kuba ufise akarima k'amasereyali cyangwa potaje si ukuvuga ngo wagiye kuramplasa abarimyi haro ushe kuba urima ihegitari abandi barima ibitara wirimira igito c'umuceri gipima 20/30 ntubura umurimyi uba uri kurikingira ejo bizogenda gute eske nzokwamana amafaranga kandi n'umukuru w'igihugu yaravuze ati ntushoboye kuba uri umufonctionnaire uvuge ko utunze canke uvuze ko wewe wikwije canke ijana kwijana atakindi kintu ukora ku ruhande soit turadandaza soit tukarima soit ugakora ikindi kintu ikindi kintu générateur canke génératrice de revenu ikindi kintu gituma haboneka ubundi buryo buri supplémentaire kuko naho wowe uhembwa miliyoni 2 ukigisha umwana kuri Kings ugapanga inzu ukagira kunywesha imodoka ukagira entretien y'imodoka ukatanga rasiyo ukambika umugore n'abana ayo mafaranga ruhira guhera nico gituma rero kenshi muzosanga abantu babayeho neza bagerageza kubaho neza basi nkuko OMS canke abajejwe ivyo gufungura nka za PAM n'ibindi bisata bavuga umuntu kugira abeho neza abafungura ingaburo zose izo ngaburo rero simbaka ngo tuzokwame tuja kuzigura ku soko ronzi ingaburo usanga bikenewe ko ubuzifise muhira mbega bavuze korora baravuze korora inkwavu bose inkwavu nico kintu mubona ngo mushaka mworore indogobwa mushaka mworore ifarasi mushaka mworore ingwe nk'umwami nk'umujya mu prince w'i Dubai wo muri Emirate rero ibi ndabivuze atari ugushaka gusungara canke kurira kuri Faustin ndikumana gusa hari andi majambo uvuze umuntu akayashira ku munzane umengo hari ibindi bintu uri kurashaka gushikako umengo hari ibindi bintu uri kurashaka gushikako kuko se ntaho urukungene ibihugu byose bibaho
na agriculture et élevage. Ugacuza kuvuga ngo hariho ngo je sinzorima, ngo hari abagenewe kurima. Mu Burundi uwe mwogira liste y'abagenewe kurima, nta muntu umwe atagenewe kurima. Ujya rero mugabo wundi yafashe iyi video ya Faustin Ndikumana aza kuyivugiramo arakomanta, sinzi izina ryiwe, akunda kwivugisha ibifaransa n'ivyongereza, mugabo sinzi ko uri kurapasa uri kuratanga message y'ukwiyemera canke kugira wereka abantu kuri hanze, kuko bigaragara ko ari hanze. Ngwego nivyo ngo basoda ngo twabatumye ngo kurasa, ngo gucungera imbibe, ngo kugira ngo M23 ntiyinjire ibi nabiriya. Wi hama hariho misi yose ibintu bita n'urutonde ruba rupanze. Hari ikintu kiba kiza ubwa mbere, ca kabiri hari ikintu kiba ari primo, secondaire canke tertio. Rero kuba ariyo mission ya mbere y'abasirikare nivyo. None umusiri okay, mission dufatire kuri kinyene yavuze. Mission ya mbere umusirikare arayizi, akaranga mutima ko kigisirikare arakaze. None umusirikare imbere yuko abo umusirikare ntafise umuryango avamwe, ntafise umudamu, ntafise abana. Mbe umusirikare muri burya buruhuko babaha asubiye ku gatumba, nimba yivira ku gatumba akaja kurima, acacika iki izina ry'umusirikare canke amapeta bayambaye nk'umusirikare aca muvako. Twihoze umusirikare. Umuganga ari ku kazi numushirije, aropera akabaga ibihimba byose bishoboka, yizi bumenyi Imana yamuhaye, yongereje kubwo Imana yamuhaye, kubera yavuga n'ubumenyi turonka, so ubumenyi tuvukana. Agiye mu karuhuko akaja kurima, acika imbwa, ahindura izina. Haje umukuru w'igihugu mumubona ari afise agiye gusoroma ibiraya, amatomati, imirima yiwe y'amafi, hariho akagwi kaba influencer canke abandi baboneka ngo menda bavuge n'amazina, basimbizi, barinka, n'abandi benshi baragiye kwerekana imirima, n'ubu barabikora y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rime, aho kurima harahari, leta ibabwira ni musabe gusa, ni muze musabaho murima, ifumbire twarabarihiye 70%, ni muze murime mugwiza umwimbo, jusqu'à ce que itomati muzihekenya mu gatondo, ikaroti uvyuka mu gatondo ukaronga ikaroti, nimba ufise imodoka ukagenda kukazurya ikaroti. Murazi ibintu yongereza, murazi ama vitamine ari mu karoti. Jewe sindi umunutritioniste, mugabo ndazi neza ko hariho ibintu bimwe ubiriye ari bibisi vyongereza ibintu vyinshi. Karoti numva ngo iravura amaso, kubona, sinza ari utuntu twinshi turyoshe. Agakaroti bazi uri kuragahekenya ukisoromeye muhira, ikaroti gisaba ahantu hangana gute. Nico gituma rero jewe uno munsi navuze ati no, ibi bintu ifoko bihagarara, sino abantu bose bageragira appel zimeze nk'uku, bagiye baratanga ubutumwa nk'ubu ku bene gihugu, nukonona ama mentalite. Ayo ma mentalite parseme yavuze kiri irakangurira, ahubwo izosanga irikira yasinziriza, kuko uvuze ati ngo ni paroles, nayo majambo nyene uri kuravuga. Action ni bikorwa cukurikiza, hanyuma parole, action, niba ngo pour le réveil, sinibuka neza ukungene naye nakivuze, naye nagisomye ahantu. Gusa ni cyo gukangurira ivyiyumviro by'abarundi bakabona kure. Ndibaza ko ari umugambi wa Faustin Ndikumana. Mugabo atanguye kuvuga abarundi ngo je sindima, ngo kandi ngo arababigenewe, kandi ndimashaka, kandi amahera parsemese yo kurima. Nta institution nimwe babwiye ngo genda urime, ngo wa mupolisi genda urime, ngo wa muganga ngo genda urime. Baba bariko baratanga message ku barundi bose, ha mu Murundi muzima aza akamaro ko burimye n'ubworozi, akabikora akabipratika, kuko ijya ni sécurité alimentaire yiwawe. Jewe ndi ngaha i Bujumbura, mvuge basi nkoresheje intara ya kera, kuko intara ya Bujumbura iragutse cyane. Kugira precise, ndaha za Bujumbura, za Rohero, za Nde, za Nyakabiga, hanyene centre ville. Nimba tuba muri ano quartier za Kabondo, za Nde hari za Gasekebuye, nkaca jewe nja kurima mu Rugombo itomati canke pasteke canke umuceri. Wewe ugasohoka niyo jipe yawe waguze canke yakazi, ukagenda ugasoma ku soko umuceri, ukaza wimyoza, tugatubirana naje double cabine yanje yabiyo naguze canke yakazi, ipaki amatoni y'umuceri mvuye kwimbura. Ndibaza ko mu mutwe na wewe kagutravaye. Nimba uri kumwe n'umudamu wacu akubwira ati sheri kweki tutorima, sheri kweki utoba nkanaka,
shere kweki tutogira ukunuku dimwa nimba parseme ariyo gukangurira abene gihugu nukuri izi mvugo zirakwiye guhagarara. Hari ibintu mwibaza ngo kuko hari umuntu abaramenyereye kuvuga hari umuntu abaramenyereye kuvuga ibintu biri negative byose abonye agaca asanga n'ibintu byari kuba n'ibintu biri positive abisize muri negative kubera yaramaze kugira kamere cyangwa kamenyero kuko ibintu byose abibona muri negative. Mugabo ibintu byose ntibibonwa muri negative kuko façon de concevoir cyangwa la conception umuntu wese ababishiramwo dimanche tubonamwe ibintu ziratandukanye. Ikintu catumye rero nkora ikiganiro nibi usanga abantu baba influencer cyangwa abantu bo baserukira abandi situ nk'umuntu atwara ONG raba ama ego data wanje muri ko murakangurira bene gihugu kandi mukangurira na leta mufasha na leta kubera je ikintu marura societe civile canke ONG ntizihari kugira nama nabivuze iyo niko ndavuga zira societe z'aba Pacifique ntizihari kugira zigwanye leta. Societe civile canke ama ONG ahari kugira ya company ajane na leta icangaha societe civile na ma ONG agacangaha. Nico gituma ONG icishaka gukora nimba bikene kisaba autorisation muri leta hama leta ikabaha aho bakorera canke bakajana ikabakompanya igafata mesure d'accompagnement hanyuma leta ifise icikora icisha muri ONG kanaka naho nyene nuko nyene ndibaza ivyo sinorinda kubisaragarako. Rero nidutahore ko ama ONG canke ama societe civile twemerewe kurongora leta yemeye akabaho mu gihugu yari kuvuga ati oya we bitora vyanse ni murabe imvugo canke inzira mukoresha kugira abarundi tunywane abarundi tubane abarundi dukunda igihugu cacu. Ntushobora gukunda igihugu cawe uhamagarira abarundi kudakora ibikorwa kanaka. Ntushobora gukunda igihugu cawe uhamagarira abarundi kudatahura ibintu vyari bitahuritse. Kandi ikindi kintu ngomba shingireko nimba wewe yabitahuye kuri ugo zo dimanche ziwe muri ubwo buryo bwiwe twabandi twabitahuye ukundi ni nka kwa kundi umukuru w'igihugu yavuze ati ngo korora isaza abanyarwanda bakadutuka bagasubira umukuru w'igihugu wanyu nta wundi mugamba afise ngo mu Rwanda ngo raba nk'ubu ngo duko turagira ngo ama ferry wheels mugo nama nabasigure biriya sishaka kubivuga ko no munsi kira gihugu sishaka kukivuga ko mugabo ugiye kuri internet ukarondera ukagira ubushakashatsi isazi zifise umumaro munini kandi nico gihugu nyene nabakoreye ikiganiro ndibaza ko mwakibonye abatakibonye ndashoye kuongera kukibashirirako muze kwandika muri commentaire narabakoreye ikiganiro kibereka ko mu Rwanda batanguye korora isazi muri 2019 mbataye 2018 mugo mukuru w'igihugu akaza kubivuga muri 2020 bagaca kumbe ntibashaka ko tumenya amabanga yaziga mouche noire. Hari rero target canke intumbero ibihari mu majambo umuntu ashoboye gushikiriza cyangwa ugasanga ryamutorotse cyangwa ugasanga we niko abibona kuko umwe wese afise ukungena abibona kandi afise n'amategeko amukingira gukora ikintu nk'uko agishaka nk'uko amategeko akingira kirazina mu Burundi wese naco gituma ata muntu leta nta munsi numwe ndabona ku myaka maze ngaha mu gihugu c'u Burundi kuva mbona izuba kuva mvuka sindabona ahantu leta ibambika imigozi ikwega ngo murime ku nguvu. Sindabona ahantu leta ivuga tutarimye ntazo kwivuza utarimye ntazoronka gakaye ntazoronka document zimwe nta na hamwe. Nico gituma bavuze kurima baba barabwira abarundi muri rusange. Rero wewe wumva utabishoboye ceceka ugume wicaye mu biro vyawe ugumye uzunguruka kuri izo ntebe abandi batagira amahirwe yo kuzunguruka kuri izo ntebe babikore. Haro nabagiriwe amahirwe yo kuzunguruka kuri izo ntebe babikora. Fomisi nibaza ko yumvire gukora ifumbere aziko neza azoyiha abo barimyi twoba twita ngo nabarimyi kuko uvuza abarimyi mengo ni babandi bataciye ku ntebe y'ishure banga atakindi kibabeshejeho atari kurima gusa babisama bavu. Kandi kurima ni gikorwa ca mbere c'iteka n'ubworozi bitunze isi. Ica kabiri kurima simbaka jewe nimba data wanje ndumusirimu niko ngira no bisufata ndumu fonctionnaire ndumu intellectuel narize nkuko abantu bibabura sinzi mugabo urashoboye kurima toujours wabishatse kuko itasha ubumengo bayirimira nimba ari 7000 ukarimisha ugateza ukabagaza ha mugasoroma. Hari abantu babayeho muri ubwo buryo kandi umwimbu munini ya cyane uzoraba
ndamuvuge nk'akarorero naho aheruka kutuvamwo Imana ikomeze kumwakira mu bwami bwayo ni professeur sinzi ni navuga amagrade yiwe nabi muranyihanganira ni umwigisha akamvuga bivuge mu Kirundi yari umwigisha wo kuri kaminuza y'u Burundi yubahwa cyane afise ngira yafise ama diplome nk'atanu sinzi arengeriza diplome usanga abantu bafise ama baccalaureat n'ibindi hejuru ama maîtrise ama doctorat ama ingénieur ama spécialisation mu bintu kanaka yitwa Rusuku Gerard ndibaza ko abantu benshi bamuzi yaramenyekanye ku bintu vy'ibizinu ibintu vyo korora ibintu vyo je kwanza nana mumenye avugwa ko ibintu vyo korora amafi afise bibase ufashe ganzira ya mubone ugenda mu maramvya ari hose afise mw'ibito vy'imiceri barabigisha abashikiranganje ngaba barorora abashinga amateka je nuko ntashaka ko bavuga ku karubanda ahanyene ngo ku marezo sosio hari abashinga amateka jewe nzi aho barima gushika no munsi nubu uye samedi dimanche babagiye kuraba imirima yabo ntibahinduka kandi basumba makoti basumba izo ntebe zizunguruka abo bandi baba bakora avuga ati ngo je sinzorima mugabo nabivuze uwavuga canke uyoba yumvira ko atazorima bo muha inka ya frizone kamwe litiro 24 yoyitora none uburimyi n'ubworozi ko bijana nkuko ubuhungiye rero barundi kazi abo bamva nakoresheje kumbura imvuga irengerera canke ubwiwe nabone yabona kino kiganira kumva ko no banamurengereye ihangane ambabarire nta objectif yo kumurengerera canke kumuburira indero nico gituma ntanatukanye amugabo abantu batahura toujours ugutandukanye nimba abitahura uko je ntabishikirije canke niyumva sinzi bimukozeko gusa ndariko ndatanga ubutumwa ku barundi bose ntihagire umuntu azoguhenda ngo ntuzorime canke ngo ni warima ngo uzogira ukunuku kurima kugira tugwiza umwimbu twigenge mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi na nico gituma mubona ivyo bihugu biteye imbere none ntimubona ngo dondi Japan umuceri ngo Bushinwa ngo bwatanze ibi ngo Burusiya bwagize ukunuku nuko ari uburimyi n'ubworozi kandi ugiye kuri abantu barima bafise amakoti bicara mu ntebe zizunguruka bari mu bibanza bifise amaklimatizere n'ibindi vyinshi rero bakunzi ba Fleury Podcast TV ndabakengurukiye cyane kuri kano kanya mwantije hama bagize sabone ndabakunda cyane namwe mufatira ikiganiro hagati canke kibashikira ko babahaye link canke muhuriranye naco mutari bwagire sabone mufyonde ako kakengeri tubandanye twagura umuryango wa Fleury Podcast TV hama mugire aho muba mwubahwe ndabakunda cyane.